This is what Jesus does. Now, Mama, you have been healed from your vision is healed as well, yes? Yes. And you had pain in your head. Hallelujah. Hallelujah. I pray for every spirit of infirmity to be gone in Jesus' name. Broken bones be healed in Jesus' name. I thank the Lord God of hosts. Who knew my life before I was born. Mbega wari wamaze kwakira umwami Yesu Kristo jewe sinari bwamwakire nihe ngingo wafashe mu buzima bwa muri uno mwanya jewe kugeza mu mwanya ndavavanwe n'ibintu byo kubapfumu ndabitaye. Curse would be broken in Jesus' name. Lord, I pray right now that every family curse would be broken right now in Jesus' name. Lord, I pray right now that every financial curse over bosom blood over these families would be broken right now in Jesus' name. Lord, I pray for the buried wounds that they would be open right now in Jesus' name. Lord, I pray right now in Jesus' name. Those who have parasites be healed right now in Jesus' name. Brain injuries go in Jesus' name. Cancer go in Jesus' name. Heart disease go in Jesus' name. Skin disease go in Jesus' name. I pray for every spirit of infirmity to be gone in Jesus' name. Broken bones be healed in Jesus' name. Cancer go in Jesus' name. Blind eyes open. Blind eyes open. Blind eyes open. In Jesus' name. Deaf ears open. Right now in Jesus' name. And all over this field. Lord, you know the need. Heal your people. Heal your people. In Jesus' name. Difficult to get through the crowd. But if you have been healed, I want you to make your way to the side of the stage. There is a place over here, a pathway that you can walk through and speak to our people. Hallelujah. Hallelujah. Now, Mama, from back in 2009, I had migraines. Now wait. From 2009, many years ago. Many years ago. You've had this problem. And today you have been healed. Hallelujah. Hallelujah. This is what Jesus does. Now, Mama, you have been healed from your vision is healed as well, yes? Yes. And you had pain in your head. Hallelujah. Hallelujah. Yapu bakunzi ba Home Flavor TV ni Jamaican kuri microphone turi kuri ETS Kamenge mu gikorane cy'ubutumwa bwiza mu gikorane cy'izomara ikiringo cy'imisi 5 hariko arakora ibitangaza byinshi ngira bimwe na bimwe muko murabyibona ngaho onye impomyi ziko zirahumuka abatumva bako barumva ibimuga biriko biratambuka rero ubana natwe urabe ibitangaza Imana iko rakora Kristo ariko arakora Kristo kwako ibitangaza byinshi inahe nyinshi muri zo onye muraza kuzibona ngaha inahe nyinshi muraza kuzumiriza ngaha kuri Home Flavor TV na kimwe taza kubereka kubiriko biraba ubwibyo nawe hitamo inzira imwe mwizere Kristo mama ubone bitangaza bana nanje kuma birabira ariyo ibimuga biko biramugurika kuva bavuka ni bari bwatambuka kuba bavuka ni bari bwabone abanzi imyaka myinshi cyane batabona
rero bana natwe tukwereke byinshi cyane biriko birakoreka hano kuri ETS bw'ivyo Imana iriko irakora ibitangaza byinshi cyane bana nanje eheraba ndakwereke bamwe mubo Imana iriko irakora ibitangaza bamwe mubo Imana yakora ibitangaza nkene ko wumva inahe nyinshi kugira nawe ubashwe gufasha mu biriko biraba hano muri kino gikorane cy'ubutumwa bwiza hano kuri ETS ndafise mushiki wanje gahanye yakora igitangaza n'Imana reka ndamuyagisha shalom meze neza ndabona ko waje mu bantu bashingira inahe sivyo Ego. mbega Imana yagukoreye igiko ushobora gushimira Imana Ikintu nshobora gushimira Imana nuko aya masengesho ndayakuyemo urukiza. warugwaye Ego nari maze iminsi ndwaye agakoko karangiyemwo ako gakoko karamereye nabi cyane naguma ngiranotse nkaguma nciragura biranka guhera naguma numva mfise ubwoba bwinshi mu mutima batanguye gusenga rero ndatangura ndadahwa ndavomisa cyane nibaza ko noba narariye n'ibintu bibi bikaba vyavuyemo numva nezerewe cyane kubera bimwe vyo guciragura byose vyaheze umutima numva ameze neza numva noha icubahira Imana y'inkoreye igitangaza kuno mu nagomba ndakubaze ubu unye muri wo wumva impinduka neza nanose yose yaheze meze neza cyane yaheze urakoze cyane ego ni sawa umeze neza cyane mbega ni iki Imana yagukoreye kugira wumve gushimira Imana ikintu Imana yankoreye uyu munsi nuko amaso yari yananiranye gukira nari ndayamaranye hafi y'imyaka 10 amaso ariko guhera uyu mwanya ubu numva ameze neza cyane rwose muga hari ikindi gikuru gushima Imana rwose nagize isanganya muri 2019 hari kuvuga ryabavunitse ngaha mu Rubavu ngize gutya nabo baragutya ariko guhera akanya nyene umukozi w'Imana yaje gusenga ngize gutya Imana tuvuga ngo twiborashe shima rwose Imana kabisa irakoze kunyitsa kabisa ni ikihe kintu wumva ko ushobora kubwira abakozi b'Imana baje mu gihugu cyacu nuko babandanya ibikorwa by'Imana ahubwo bagakomeza kabisa bagakomeza ibikorano byinshi kugira ngo tubandanye dukira ubu unye n'amaso ni sawa ubu nta ngorane kabisa nazo nafise mu mubiri sawa urakoze cyane murakoze namwe Yesu ashimye ni sawa bibi kare naraba telefone simbone ibiharuro ubu hano nagiye gusenga nabiraze nzambona ndabibona cyane unyosha kuri telefone ukabona ikiri muri telefone mbona ndabibona cyane ubu ibiye ni kangahe ndabibona byose 0 ni 0 na 19 ubu amaso ni sawa bibi amaso ni sawa ubu urabona neza ndabona neza nabyo urabona ibi ndabona neza. My son's name is Elijah. umuhungu wanje yitwa Elisa nawe nyene ari Elisa He is only 2 years old, afise imyaka 2 yonyene and I miss him very much. kandi ndamukumbuye cyane You have a wara very good name. ufise izina ryiza Tell us what happened. tugira ivyabaye rero. jewe nari mfise ingorane yo kutumva neza I had a problem of not hearing well. jewe nari ndabimaranye umwaka wose It has been so for 1 year. aho nakora ivyo bambwira ntisinavyo ntitwumvikana When I was employed, I couldn't obey the instruction because we were in misunderstanding. niho naza hano mu gikorane So I came in here at the crusade. niho naza nanje kugira ngo Imana igire icyo ifashije mu kwishura God to help me and give me an answer to the very issue I had. aho nari nicaye ugutwi kwaguma kurya When I was sitting, the ear was paining me. bavuze mu basengerwa nanje ndaza As they said, those to be prayed for, I came. turiko turasenga As you were praying for me, niho numva mu gutwi akantu kibaruye I had something breaking into my ear. ivyanja mu gutwi vyose biracika birahera Whatever was paining was already in my ear. canabura kumva neza So I started hearing well. ndashima uhoraho Imana nyen'ingabo I thank the Lord God of hosts yamenye ubuzima bwanje kuva nkikiri who munda knew y'amahanga. my life before I was born. muyimpera amashyi menshi cyane. Give him a round of applause to him. Wow! Biraryoshe cyane. Hallelujah. Hallelujah.
And who has healed you? Ninde yagukijije? Yesu Kristo Munyanazareti. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. He loves you so much. Aragukunda cyane. He loves you. Aragukunda. And he has a big plan for your life. Kandi afise umugambi ukomeye ku buzima bwawe. I want to pray for you. Ngoma nagusengere. komeye bukebuke icyo kintu imana yagukoreye umva ushimira imana jewe ikintu imana yankoreye kuko mu buzima bwanjye ndi umupfakazi nasigaranye abana 5 umwana w'imfura yari umukizwa nanjye na batoyi biwe twasenga mu bakaturika tumaze gusenga mu bakaturika harageze aho igihe umwana wanjye agwara uwo mwana mukuru w'imfura baramuroga ukuguru kubera nyene ndavuza kwa muganga biranka umwana arambwira mama nimba hageze ko mfa ntuntware ku bafumu kuko nari nangoye kwangaza umutima wanje ngo ngende mu by'abafumu ariko umwana yarampaye impanuro reka ngende mu masengesho ari muhira ageze mu 12 aca agenda mu masengesho yakiriye mu masengesho nanjye yarageraho igihe ndwaye haraza ibintu binkitagura mu nda no mu mugongo bikanja nk'intozi ariko hageze aho nkira umwana akambwira ati ngo tugende mu masengesho ndanka turagenda mu masengesho umunsi umwe baca barambwira ati wewe mu nzu yawe hariho ibintu basize mu nzu yawe nibyo tubona biguma bibafata n'abana bawe tize ku mavi musenge niki kintu imana yagukoreye ikintu imana yankoreye ndiko nshima nuko ntagiye ku bafumu kubera uwo muganga canke nanje ngo ngende ku bafumu guherejo nari ngaha nguma nsenga numva imana irangire mitende numva ndaronsa ubuntu nakize numva meze neza navuga ati Yesu ahabwe icubahiro urakoze cyane amen ni sawa urakomeye niki kintu imana yagukoreye umva ko ushimira imana Imana je kwere kino mushimira Imana yamfashije yankije akaboko nari navunitse imyaka 2 wavunitse hehe naye muhira mve muri dushe nyene bica birashika ndanyerera sinzi ngene naje nanyerera cyo ndanyerera cyo birashika nanje cyo ndavunika akaboko hose acara aranga gukora cyo turagenda baca tugira ngo je naravunitse nasa no kwishuri bagenzi baje barambwira ngo kwera kuboko kwanje twara tugiye kugira ngo ukire barambwira ngo kuboko kwawe gwa sida nagira ngo je navyo nzije Imana irabizi pesa saje harashika ndavuga ngo Imana izo minchiko nanje umunsi numvise aba bantu bariko baraza nga atavuga ko nanje nzi nga basi nanje nkiri umunsi ego izihe mu mutakora sinashobora kugira yes urabona ibitangaza Imana ikora ibintu byinshi bitandukanye raba ibimuga biriko biramuguruka ikimuga kivo kiratambuka nukuri ni ibintu haracige kinini nga mu Burundi twari twaravyibagiye ariko Imana iracari nk'Imana mwijuru biko akora ibitangaza uyu mugabo mubona ngaho onye yaramaze igihe adatambuka ariko no mucabona ko ibekiye yajisize pembeni ubu ameze neza reka ndamukwereke mu mwanya araza kuguha inahinga kuri Microza Home Flavor TV yes ndibaza ko muko murabona igitangaza Imana ikora ibitangaza Imana iragira neza Imana ikora igitangaza yes Imana ikora ibitangaza bana natwe ndakwereka ikintu Hallelujah. Jesus is the great physician. This man came with a crusade. Yes. Imana ikora ibitangaza. Vraiment Imana iri kumwe n'abarundi. Imana iracyafite imigambi myiza abarundi raba ico Imana ikora ngahanye. Bana natwe kuri Home Flavor TV.
Shalom shalom. Sawa. Sawa kidogo. Umaze igihe kingana gute udatambuka? Ni imyaka 4. Imyaka 4 udatambuka? Ubunya wumva umeze neza? Oya sineza kubera urumva ukuguru kwararushe. Ariko ubunya uko natambuka atabeki ufise. Yego ndumva ko niko ndashingura. Ukoresha bino bintu. Yego cyane. Ariko ubu unye Imana ikaba yagukijije ukaba uko natambuka atabifise. Yego. Nikiye kintu cyo kubwira Imana muri uno mwanya? Jewe Imana no ibwira yuko ndayishimiye cyane kandi na cyane nkayisaba yuko yobandanya inkiza cyane nyoze cyane ibyo biri muri jewe byose kugira ngo Imana ingirire imbabazi inkize subire kuba umuntu. Mbega wari wamaze kwakira umwami Yesu Kristo? Jewe sinari bwamwakire. Nihe ngingo wafashe mu buzima bwa muri uno mwanya? Jewe kugeza uyu mwanya ndabavanwe n'ibintu byo kubapfumu ndabitaye kuko n'ubundi nari narahebye nari nibere ngaho muri gucyo nyene. Ubunye wahisemo gukorera umwami Yesu Kristo gusa? Yego cyane. Tambuka basi wereka abantu icyo Imana yagukoreye, tambuka kandi. Yes, Imana yakoze igitangaza kinini cyane. I came here